Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka, ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turababwira ku bijanye n'integuro z'ibwirizwa zibiri zemejwe n'inama nshingamateka muri indwi irangiye. Imwe ikaba integuro y'ibwirizwa ijanye n'ikoreshwa hamwe n'igurishwa ry'imiti y'ibitungwa hamwe n'integuro y'ibwirizwa ijanye n'ikoreshwa hamwe n'urudandazo rw'imiti y'ibiterwa. Izo nteguro z'amabwirizwa zose zikaba zaremejwe n'inama nshingamateka. Turagaruka kandi ku bijanye n'urugendo nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yagize kw'irero ry'imfuvyi umusamariya w'imbabazi riri Mwumba mu ntara ya Ngozi, aho yaragiye kubipfuriza umwaka mwiza. Nkaba ndabahaye ikaze. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 6/0 uyu mwaka, inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ngo yige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa rigenga ikoreshwa hamwe n'igurishwa ry'imiti y'ibitungwa. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba ari we yari yarungitswe na leta kugira asigurire abashingamateka ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Ati nk'uko ibice 90 by'abenegihugu bazeye ubukiriro mu burimyi n'ubworozi, ni ngombwa ko leta iguma yiga imigambi yo guteza imbere ico gisata. Ati integuro y'ibwirizwa ije gushigikira ayandi mabwirizwa yarahari ajanye no guteza imbere amagara y'ibitungwa, gukingira igihugu nikibe ikuburiro ry'imiti itameze neza no kugira ijane n'amategeko yishira hamwe y'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Imvano rero y'integuro tuzanye ngaha nuko muzi neza yuko abenegihugu barenga ibice 90% nta handi baziga uburaro n'uburamuko atari mu burimyi n'ubworozi. Cyo gituma kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 leta y'u Burundi yagize umugambi wiyaguye wo guha abenegihugu ibitungwa biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere. Aha novuga inka, impene, ingurube, inkoko n'ibindi. Uca ubujanisha kandi no kwimisha ku rushinge ibitungwa kugira ngo ivyo bitungwa bihindura amaraso bagirire akamaro. Naha ku kigoro kakozwe haribonekeje ko ivyo bitungwa bikarigwa koko n'ingwara, bigasaba rero ko kuvyitwararika gusumba mu bijanye no kubivuza. Byongeye byaribonekeje ko ingwara zimwe zagiye ziramenyera imiti bigatuma itakivura neza ibitungwa. Niyo mpamvu imiti y'ibitungwa itegerezwa kuboneka ku rugero rukwiye kandi ikagurishwa ku giciro kitavuna mu gihugu cose kugira ngo duhangane n'izo ngorane. Abahinga rero bo mwishira hamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'ibitungwa igihe baza hano mu gihugu cacu mu kwezi kwandamukiza umwaka wa 2019 bari baje kuraba ingene ubuzima bujejwe cyangwa ubuzi bujejwe amagara y'ibitungwa bwifashe. Baciye bagira icegeranyo c'ivyokorwa muri vyo, harimo rero isubirwamo ry'itegeko rigenga amagara y'ibitungwa no gushiraho amategeko mperekeza mashasha. Ni muri iyo ntumbero yo gushira mu ngiro bimwe mu byasabwe na cane kugira dukingira igihugu cacu ntikibe ikuburiro y'imiti itameze neza. Hakozwe integuro ikaba yakozwe n'abahinga bo mu bushikiranganje. Iyi nteguro rero ije kunganira no gushira no gushigikira itegeko bwa mbere nimero 1
agakwego ubusa gatandatu yo kwigenekerezo rya 21 ndamukiza mwaka wa 2011 rigenga umwuga wo kuvura ibitungwa. Ubwa kabiri itegeko nimero 1 agakwego 28 ryo kuwa 24 Kigarama umwaka wa 2009 rigenga ivugwa ry'ibitungwa y'ibitungano, ibinyeshamba nibiba mu mazi hamwe n'inzuki. Hanyuma ubwa gatatu itegeko nimero 1 agakwego 21 ryo kwigenekerezo rya 4 Gitugutu umwaka wa 2018 rijanye no kororera ibitungwa mu mpongore no kubibuza kwiyerereza. Iryo tegeko kandi rituma ubworozi bukorwa hisunzwe amategeko, bubahirijwe ikorwa ry'imiti y'ibitungwa, kuyinjiza mu gihugu, kuyijana mu bindi bihugu, kuyidandaza mbere n'abafise iyo miti hamwe n'abayitanga bagakora ico gikorwa bisunze ubuhinga bwashizweho n'umuryango wo muri kano karere ka Afrika yo mu buseruko. Nico gituma iyemezwa ry'iri tegeko tuzanye rizotuma igihugu cacu ico gikora cose kijanye n'amagara y'ibitungwa cemegwa n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba amagara y'ibitungwa. Bwa kabiri turonka amategeko atataniye n'ay'umuryango wa Afrika yo mu buseruko. Ubwa gatatu dukoresha neza imiti y'ibitungwa yaba irimo ibintu bishobora kubangamira amagara y'ibitungwa bigatuma n'amagara y'abantu abangamirwa, tutibagiye ibidukikije. Bwa kane dukurikirana udusigarira tw'imiti y'ibitungwa kuva ku mwimbu uturuka ku bitungwa gushika ku bawufungura. Bwa gatanu hashigwaho urwego rwo gucungera ibijanye n'iyo miti kugira ngo ikoreshwe neza kandi hagenzurwe n'umwimbu wose uva ku bitungwa. Nayo kubijanye n'integuro y'ibwirizwa rijanye n'ikoreshwa hamwe n'urudandazwa rw'imiti y'ibitungwa byizwe ku munsi wa gatanu igenekezo ya 8/0 uyu mwaka wa 2021, umushikiranganje Deogide Rurema yaramenyesheje ko bisaba kwisunga ingingo ngenderwako z'amashira hamwe mpuzamakungu ajeje guteza imbere uburimyi kubijanye n'ikoreshwa ry'imiti y'ibiterwa iboneke ku bwinshi kandi hatunganywe neza ibijanye n'ibisigarira vy'iyo miti. Akaba kandi ari no kugira ngo bisunge amategeko y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Bega imboni imvano y'integuro y'ibwirizwa muzanye n'urungikana leta y'u Burundi imezite. Nyaniteka umukuru w'inama nshingamateka kugira ngo dushike ku buhinga n'ibidandazwa ry'imiti y'ibiterwa ku buryo bwa none bitabangamira abantu, ibitungwa n'ibidukikije, mu ntumbero yo gukingira imirima, udukoko, ingwara n'ivyatsi bibi. Harakenewe ko haba inguvu zidasanzwe zumvikanwe ko kandi zishigikiwe n'abakorera bose muri ico gisata. Byongeye muri imyaka iheze amategeko agenga igihugu, akarere n'amakungu ajanye n'urudandazwa n'ikoreshwa ry'imiti y'ibiterwa yagiye arahinduka, n'ubuhinga butandukanye bukoreshwa mu makungu bugenda bushigwaho kandi bwerekana ahabona. Ni muri iyo ntumbero hakozwe ibyo kwisungwa mu makungu bijanye n'ihanahana hamwe n'ikoreshwa ry'imiti y'ibiterwa kugira habe ico bofatira ko kimwe mu makungu, maze abakorera bose mu bijanye n'itunganwa neza ry'imiti y'ibiterwa babikore kumwe. Ico gituma kugira imiti y'ibiterwa iboneke ku bwinshi kandi myiza, abahinga n'amashirahamwe mpuzamakungu
nka za FAO, OMS, OIE, OMC basabye bashimitse ko igihugu cyose cogira itegeko rikigenga mugabo rikisunga amategeko agenga amashirahamwe ajejwe ubuzi y'akarere. Kugira ibyo bishoboke mu ntumbero yo kubahiriza ikoreshwa neza ry'imiti y'ibiterwa mu bihugu biri mu muryango wa Afrika wo mu buseruko, hashizeho umugwi kugira ngo ushireho ibyo kwisungwa bitatu, ari byo bwa mbere igeragezwa y'iyo miti ku biterwa, bwa kabiri kwihweza ibijanye n'ibisigarira by'iyo miti, bwa gatatu no kwihweza ingene iyandikwa y'iyo miti ryogenda mu muryango wa Afrika wo mu buseruko. Ico gikorwa kimaze gukorwa caciye cemezwa mu nama igiri ya 13 ijanye n'uburimyi no kugwiza imfungurwa mu muryango wa Afrika wo mu buseruko yabereye iyarusha kwigenekerezo rya 2023 ushika kwigenekerezo rya 27 Nyakanga umwaka wa 2019. Abayitavye baca basaba ibihugu bihurikiye muri uyo muryango gukurikiza ivyo byo kwisungwa bitatu twavuze, bakabishira mu ngiro kuva mu mwaka wa 2020. Utwo twigoro twose tw'akarere n'amakungu dukorwa kugira iyo miti y'ibiterwa ikoreshwe neza kuva ihingurwa. Ishigwaho rero ry'amategeko agenga igihugu rituma twubahiriza ibyasabwe n'umuryango wa Afrika w'ubuseruko, gutyo habeho urwego rutunganya neza imiti y'ibiterwa. Ico gituma igihugu cacu kitasigaye inyuma, kibicishije mu bushikiranganje by'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, hagiye guca hashigwaho urwego rutunganya ibijanye n'imiti ikoreshwa mu bworozi n'ibiterwa n'itunganwa neza ry'imfungurwa, ariyo abbreviation. Muti none ibintu bimeze gute ubu mu Burundi? Uko ubu ibintu byifashe, ubushikiranganje bujejwe uburimyi bubicishije mu buyobozi bujejwe gukingira ibiterwa nibwo buraba ikoreshwa neza y'iyo miti, bufatikanije n'ikigo kijejwe ubushakashatsi Izabu n'umugwi ujejwe kwemeza no kugenzura ingene iyo miti ikoreshwa. Ubwo rwego twavuze ruzoba ruje gusubirira umugwi wo hejuru w'igihugu warujejwe kwemeza no gukurikirana ibijanye n'imiti y'ibiterwa. Muri make y'integuro y'ibwirizwa imaze gutosorwa n'igisata c'igihugu kijejwe amategeko n'umwimbu w'ibiganiro byabaye hagati y'ubushikiranganje bubiri, aribwo bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije n'ubw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, byatumye ubushikiranganje bwose bugira ubwigenge mu gutunganya ibibwega nk'uko byari byasabwe na leta y'u Burundi hamwe n'inama nshingamateka. Iri tegeko rero nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka rizotuma haba itegeko ryisunga ibisabwa na FAO, Codex na OMS na OMC, gutyo ibikorwa byose bijanye n'imiti y'ibiterwa byemegwe n'amakungu. Bwa kabiri rizotuma haba amategeko mashasha y'igihugu yisunga y'umuryango wa Afrika w'ubuseruko ajanye n'ikoreshwa ry'imiti y'ibiterwa. Bwa gatatu rizotuma hashigwaho amategeko agenga ikoreshwa y'imiti y'ibiterwa idahungabanya ubuzima bw'ibiterwa, bw'ibitungwa, bw'amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije. Ubwa kane rizotuma haba ikingirwa ry'imiti y'ibiterwa mu nzira zose,
ubwa gatanu aribwo bwa nyuma rizotuma haba igenzurwa ry'ibisigarira by'iyo miti mu mwimbu uturuka mu burimyi n'ibitungwa kuva mu mirima gushika aho bayifungurira. Nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka y'imbona imvano yatumye tuzana iyi nteguro y'ibwirizwa kugira ngo mudufashe kuyemeza ku neza y'abenegihugu n'igihugu. Murakoze. Abashinga amateka bakaba baragize ico bashikiriza kuri izo nteguro zibwirizwa. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka ati mbeko abaganga b'ibitungwa ari bake abenegihugu ntibizobagora kuronka abaganga bandikishako imiti. Nagira mbanza nshimira umushikiranganje kuri iyi nteguro y'ibwirizwa kuko nkuko twavyumvise izofasha gukingira ingwara ibitungwa ndetse n'amagara y'abantu amererwe neza cyane cyane muri iki gihe hibonekeza indwara z'ivyaduka ku isi yose n'Uburundi. Imana iguma idukingira ariko na twebwe bizodufasha gose. Nari mfise novuga nkakambakiye ku ngingo zibiri, ingingo ya 16 n'ingingo ya 32. Ingingo ya 16 muravye ivuga ko abaganga b'aba veterineri banditse kuri Ordre National des Médecins Vétérinaires ari bo bonyene barekuriwe kwandika imiti canke ibindi byose bijanye bivugwa nino nteguro y'ibwirizwa. Ndiko ndarisoma rero naho bisa nuko umengo ku ngingo ya 17 na 18 barategekanya ivyokorwa. Naciye nibaza nti kwaba baganga umengo ni bake. Nyakubahwa mushikiranganje sinzi ko atari ukutamenya ko bari kutamenya neza uko bangana mugabo umengo ni bake cyane cyane ko ku ngingo ya 18 namwebwe muca muvuga muti haraho bazokwifashisha uwo ku rwego regional. Nkumva umengo rero ishigwa mu ngiro rizohava rigorana usange kumbure abene gihugu lino bwirizwa ridatumye bashobora kurishira mu ngiro bidatumye bashobora kuronka akarusho. Ahangira nyakubahwa mushikiranganje aratubwira kwaba baganga veterineri bo bari mu ntara zose canke mu makomine yose kugira twumve mu gihe aribo go kwandika ibikenewe bijanye bitegekanywa mwari no bwirizwa ku mwene gihugu atazohava kenera umuti ngo abure uwo mwandikira ku gitungwa ciwe. Nayo nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga amateka yashikirije icerekeye urudandazwa rw'imiti y'ibitungwa kugira ngo bacunge ntihagire abikika mu kiza. Bazo canje gihagaze kubijanye n'idandazwa y'imiti y'ibitungwa. Nkabona ko ikibazo canje hanini inyishu nayibonye mu ngingo ya 23 na 4 y'integuro aho tubona ko aba bazana imiti abo twakwita amafarmasi dogro atogaruka ngo abariyo kandi azane ashireho udufarmasi do detail kugira ngo tudandaze kuko usanga harimo amaspekulation. Nabonye babivuga mugabo umushikiranganje nagira ngo kombore naba bahinga bashizeho bazobicungera baze babirabe neza kuko hariho ubuhinga bwo gutrisha aho usanga n'abafise yo farmasi dogro aca créer ama farmasi do detail akayashira ku bana canke akayita amazina yandi. Ivyo tusanzwe tubona mu yindi miti, iyi miti ivura abantu. Aho rero navuga nti yari krendeye ko bohagabira. Umushinga amateka Martin ivy'abandi nawe yashikirije ivyerekeye ugukoresha imiti kama mu kuvura ibitungwa. Nayo umushinga amateka Terence Manirambona acabaza kubijanye n'urugero ivyo bita dosage y'iyo miti. Jewe ikibazo ni kibazo gisanzwe nashaka kumushikiranganje mpa kumuco mu magara y'abantu barashize imbere ibijanye n'imiti kama kugira bashobore kuvura abantu
kandi barafise n'amasosiyasiyo bakabikora. Ndashaka mbaze rero ko kuva kera basogokuruza bavura inka bakavura ibitungwa byacu bakoresheje imiti kama, kandi tuzi ko ifise n'amaefe secondaire make ugereranije n'iyi miti y'ikizungu n'ibiproduit by'ikizungu. Icyo bafise muri promotion y'imiti kama kugira tuvura ibitungwa byacu, ndashaka numve ko ari programme ihari, ko ari imigambi ihari, tukagabanya ivyo bintu bya byahinguwe, twagenda cyane mu byo tuza twifitiye ngaha. Cyo twakurabonye ko ari nagiye bajya abaveterineri bananirwa, je naravyiboneye bananiwe hose. Umutama w'inararibonye mu byo kuvura inka arayivura kandi irakira. Ndashaka numve rero uko bimeze, ko bavuze ko imiti izandikwa n'abamedecin veterinaire, none aba inspecteur bazoba bajejwe kugendura ivyo vy'imiti n'ivyo les produits vétérinaires, bazoba nabo ari abamedecin veterinaire. Nimba bazoba ari abamedecin veterinaire, muzoronka les médecins vétérinaires muzokwiza mu makomine yose y'u Burundi kugira igikorwa kigende neza. Byo cyari kibazo cyane nyakubahwa mushikiranganje. Umushingamateka Patricia Nduwimana nawe nyene yarashikirije ko imiti kama yoshirwa ku rutonde kubijanye n'imiti ivura ibitegwa. No kubijanye n'imiti y'abantu twarabonye yuko leta yavaroreje imiti kama ijanye no kuvura indwara zimwe zimwe ku magara y'abantu. Nagire mbaze rero nyakubahwa umushikiranganje, mbega ubushikiranganje nyakubahwa mujejwe urategekanya kugira promotion y'imiti ivura ibitegwa, ikaba imiti ivuye ahanyene mu gihugu cacu, kubera ko ari byiza bimaze kuba kandi tubona yuko biva ahanyene mu gihugu cacu. Akarorero ni engrais chimique ikorwa muri fomi, turavye ingene yazanye akarusho ku gihugu cacu, n'ubutunzi burashobora kwiyongera. None imiti kama yoyo ku bitungwa ko tuzi ko kuva kera byanye bivurwa kandi bigakira, none mutegekanye iki kugira ngo kumbure iyo miti kama nayo ije ku rutonde tutarinze kurindira iyo yindi miti iva hanze, kandi tutibagiye yuko iyo miti iva hanze ishobora kuza itevye canke hakaba retire, ugasanga igihugu kiriko kirikora kuri iyo miti dusanganywe mu gihugu cacu. Kubijanye n'imiti y'ibiterwa kandi umushingamateka Martin Vyabandi yasavye ko leta yoterera agacumu k'ubumwe abarimyi bimwe bita subvention. Ikindi naco hariho umugambi wo gusubventiona, kuko cyane kisanga byaratsinze gusubventiona aya maproduit, cyane ko yatwamwe waje kukibaza wa mwimbu twatwabusanye myinshi tubiki bakubika birasaba amafaranga kumwe n'igihugu kugira cyo kubika neza, kandi baproduit nayo kwavuye kenshi hanze akabatsinze kugira ngo basubventionize engrais yatimwa yari uburyo naho nakwegwaya uzofasha bene igihugu gusubventiona mwanya w'iki kurinja y'ama conservateur cyane habisikiza hagaterwa ibitego bigaterwa n'ingwara zitandukanye. Murakoze. Umushikiranganje akaba yarishuye kuri ivyo bibazo. Kuri ico cubuke bw'abaganga bavura ibitungwa, umushikiranganje Deogide Rurema amenyesha ko nabize ivyo kuvura ibitungwa basanzwe bigisha mu mashure yisumbuye bagiye kubakura kugira ngo baze gukora umwuga wabo. Nayo kubijanye nabo kwikika mukiza mu rudandazo rw'imiti y'ibitungwa, avuga ko koperative sangwe zaje nk'inyishu kuko zonyene zishobora kwitumira ko imiti kibicishije mu bushikiranganje. Kuvyerekeye naho imiti kama, umushikiranganje Deogide Rurema amenyesha ko bamaze kwitororokanya, ikigo kizabu kikaba kiriko ciga urugero ico bita mu gifaransa dosage yotangwako. Bamaze kuzica ijya nino izo ntoguro zibwirizwa uko ari zibiri zikaba zaremejwe 100%. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro turagaruka kuri gwa rugendo nyeniteka mukuru n'amashinga amateka yagira mu ntara ya Ngozi ku munsi wa gatandatu,
igenezo rya kabiri uyu mwaka 2021 aho ari kumwe n'umuryango wiwe yari yagiye kwipfuriza umwaka mushasha abana b'imfuvyi barerewe mu kigo Umusamariya w'Imbabazi kiribuye muri komine ya Mwumba. Ico kigo kikaba kireze abana bangana 73. Akaba yari yagiye abashiriye ibiro 800 by'umuceri, ibiro 500 by'ibiharage, amakarato 30 y'amata hamwe n'ibahasha y'amafaranga miliyoni 2. Mama Buntu umutambukanyi wahoze arongoye Burundi President Petero Nkurunziza arongoye iryo rerero yarahaye ikaze ababagendeye yongera arabasengera. Hagera umunezero usanzwe kubakira umuririmbyi yaririmbye ngo bisa no kwakira iki, bisa no kwakira iki, yego kubakira bisa no kwakira Imana. Iyo turanezerewe hano ni mwirerero Umusamariya w'Imbabazi, hariho abana 73 tugeze ku 73, ariko twari tuzi ko tutazorenza 50 kugira ngo bashobore kumererwa neza. Ubu barabaye benshi kubera nyene ingorane ziguma zishika, abavyeyi bakitaba Imana, rero nicyo gituma bashitse kuri ico biti. Rero turanezerewe no kubakira muri rino rero. Jewe nagira nkundiye bakirize isengesho dushimira Imana ko yabazigamye mu rugendo. Nk'uko babirimbye tucyumva ko muzoza, sinari nababwiye n'uzoza uwo ari we, narasenze kugira muze muzigamwe, namereka dushimira Imana. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yarakeje Denise Bucumi Nkurunziza arongoye iryo rero kuri uwo mutima w'urukundo. Yarakeje kandi n'abarezi ati aha muriko murerera Imana, murerera n'igihugu, Imana izoyibahembera. Aha muri bino bihe ukuri usanga abana batungwa n'imiti. Mwebwe rero barezi dore kuri Mama Buntu, uyu mutima ni umutima w'urukundo, umutima w'urukundo ukomeye cyane. Imana izobibahembere, izobibahembere mwebwe mwese barezi. Aho ntimuriko murakora ubusa, muriko murarerera Imana. Utwo twana ni nk'utumarayika. Uyo mwana ntiyibaza ngo buraca burira, ntiyibaza ngo ejo bizogenda gute, ntiyibaza ngo iterambere n'ibiki. Reka ni umumarayika. Rero uno munsi twaje hano kugira ngo tubantera intege, tubereke ko icyo gikorwa muriko murakora mudakora mwiraba mwebwe nyene gusa, ko igihugu cyose kibikurikira, na cyane cyane twebwe hano turi mu nama nshingamateka turabikurikira cyane. Kandi n'ikindi gihe tuzoza noneho tuze turi benshi. Aba bana mureze n'abana b'igihugu, abejo niho hazovamwo abashikiranganje. Uko umuntu wese Imana iza kumurema yamuremanye imigambi, nuko tudashoboye kumenya ibyo yashize mu mwana umwe hano, ariko tuzobibona bibaye. Ntacyo bitwaye, tuzorindira na cyane ko ari twebwe tuzogaruka tukabarera.
nayo usanzwe ajeje kuraba ubuzima bw'ico kigo yarashimye iyo ngabire ku izina ry'abo bakorana asabira umugisha nyeniteka yabiyumviriyeko. Ego nanje mpagaze ngaha nka responsable wa orphelinat ya hano shima Imana cyane ku bavyeyi no kutabavyeyi cyane batwiyumviriyeko bakaza kutwifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2021. Rero mu kibanza cyabo dukorana bose hano turabashimiye cyane, turabakengurukiye hose, mwakoze kutwiyumvirako kuko nobita ko mubaye aba mbere mushitse hano kuri no tariki, kandi akaba bwari n'ubwa mbere tubabonye hano, bari bwababone. Nicyo gituma tunezerewe cyane kubona indongozi z'igihugu zikomeye nka mwebwe, abavyeyi bakomeye nka mwebwe mutwiyumvira ko mutwereka gushima. Rero nk'uko mwabivuze ni abana bato cyane bakenera uburyo bwinshi. Umuvyeyi wacu mama atabonye abamusegura amaboko nka mwebwe ntavyo kwishoboza. Pampers abana zambara abana barenga 70 zigugwa amafaranga menshi atari make. Ifungurwa abana bashobora gufungura n'abavyeyi hano zotwara uburyo bwinshi cyane. Habaye mugakora igikorwa gikomeye nk'ico mukoze uno munsi bigenda neza cyane. Rero turabashimiye rwose, mutubereye umugisha udasanzwe. Twizigira ko muzobandanya kubana natwe nk'uko mwabivuze kandi mwabidusezeraniye. Rero turanezerewe cyane. Imana ibagwirize cyane aho mwakuye ibihekangabo kenshi, aho mwakuye amata, ibiharage, umuceri n'ibindi byinshi. Mukuri Imana ibahe umugisha kandi hagwirize. Bakaba barangije mu kanyamuneza bashima Imana. Aha akaba ari naho dusozereye kino kiganiro, tubashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha. Thank you.